mwagize neza kugumana televiziyo Isanganiro tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Igitsure ca bamwe mu ndongozi nkuru z'igihugu ngo gituma bamwe mu bacamanza badakora neza imirimo yabo, bidoga ko bice bibahungabaniriza akazi. Umugambi w'imyaka 4 wo gushigikirana ko amashirahamwe mato akorera mu Burundi mu bijanye no guhanahana ibidandazwa mu karere watunganijwe kuri uyu wa gatatu, nako watanguje icese kuri uyu wa gatatu. Leta y'u Burundi yemeza gushigikira ibikorwa by'uwo mugambi no gukurikirana ishigwa mu ngiro ryawo. Muca mubikurikira mw'idonido ry'ano makuru mu kanya, twongeye kubaramutsa tubaha ikaze. Kaze kandi muri ano makuru, bamwe mu bacamanza baridoga ko igitsure bategwa na bamwe mu ndongozi nkuru z'igihugu mu bikorwa bimwe bakora. Bakaba rero babishikirije kuri uyu wa gatatu mu nama yatunganijwe n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa ari kumwe n'abarongoye sentare nkuru, barabira hamwe uko ibikorwa bigenda mu gihe bucahimbazwa umunsi wahariwe ibikorwa mu butungane. Gamaliel Nkurunziza arongoye sentare Ntahinyuzwa ahamagarira abacamanza gukurikiza amategeko. Ni nkuru tubaza Stella Ndayishimiye. Muri iyo nama uwarongoye sentare nkuru y'igihugu y'Ubujumbura Nizigiyimana Josiane avuga ko hari aho baca imanza babona ko ziri manyanga ngo kuko baremerewe n'inzego zo hejuru. Twogera tukagira statistike y'imanza zihari, imanza zihagaze ku manyanga nyinshi. Iho bisaba yuko umucamanza wese muri deontologie duse twahawe duhawe intumbero namwe n'igihugu natwe bivyo twize tuvyumva kumwe. Kuko je ntajije president zora rubanza gore yuko yituye ata fone mafise yo kurishingisha, ninamwankira hazozindi telefone ati kubera kumwe n'igihugu wa murenganije atakiwe kandi la constitution imupermeta ko ashingisha. Burya je nzi yuko principe dukoresha umwe toutes demandes introduites en justice ziri répondues via un jugement. Hofure umunyagihugu konye utamwishe par des motivations aussi iyo bari délit de justice. Kuri ivyo Ambasaderi Gamaliel Nkurunziza arongoye sentare Ntahinyuzwa yishuye ko bakwiye kwisunga amategeko ngo ntirubugwitwazo wo guca imanza nabi. Je nigira ko iki kibazo aho umucamanza c'urubanza kubera umuntu umara imisasyo amaye itegeko nimbira k'ivyo abacamanza baramusoboze kubirengera. Kenshi hari abacamanza bigira icyitwazo kugira bahohotera bene igihugu, akavuga ngo itegeko ryavuye hejuru. Jewe umwanya baze mu butungane aho hejuru sindahabona, hejuru ni mwibwe nyene, hejuru yijewe. Je ndabatelefona kugira mufate ingingo y'ubutungane, muhindura ingingo mwafashe. Igihe tuzoguma tubona hejuru nengani hakurya yacu tuzotwe turasamaza bene igihugu. Ndazi ko ivyo sivyo bituma abacamanza baca imanza nabi. Mabwa nawe Silvestre icegera c'urongoye sentare igwanya igiturire yashikirije ko abanyagihugu bidoga ko hari abacamanza bagira igiturire kandi ko vyabaye ndanse. Hari ibintu rero bimwe biba binatuma iyo myidogo biba myinshi. Hari bwa mbere ingeso y'igiturire. Ingeso y'igiturire irabona ko igeze ku rwego ruri hejuru. Ntituzi ko biva kuri imwe mwashikiriza muti abacamanza nabyo bagomba gutunganiriza abandi mu gihe badatunganye mu bijanye n'uburyo. Ico ni ikibazo gikomeye mugabo hari umuntu atanga ico afise nyakubahwa perezida, umuntu yavuye iwe hatameze neza murumva ko vyoroshe kugira ngo agwe mu bigeragezo. Mwari abantu babigize ingeso. Jewe niko ndavuga nuko aho mbereye mu kazi nkora twamutubona abacamanza baza bafatwa. Biratugora kandi biranatubabaza iyo tubonye bagenzi bacu bafashwe ko bazanye n'igipolisi
Ambasaderi Gamaliel Nkurunziza umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yishuye ko ahubwo ababikora bakwiye guhanwa nkuko uje perezida bivuze turwanye bakaboko umukuru w'igihugu yaratanguje mu minsi heze intumbero nshasha kubijanye no kwanga iturire abajeje kubahana ni bakora akazi kabo tubavuga ni la cour anticorruption doit jouer son rôle inspection générale de l'état iri ku kivi ahubwo bakora ni bagabe kuko bigiye gukomera cyane cyo gituma je nahereye kubanje mugabe abakorakora bazuhanwa kandi bimwe bishimishije. Iyo nama rero gukurikiye iyindi nkiyo yo kurabira hamwe ibyagenze neza n'ibitagenze neza mu rwego rw'ubutungane yabaye mu 12 mu mwaka wa 2024. Stella Ndayishimiye urakenuye leta y'u Burundi kwiye gushiraho ivyankenegwa nk'amategeko ngo kugira vyorohereze abanyamitahe kwitaho igisata c'ipampa gutyo imyidogo y'abarimyi ihere. Pierre Claver Nahimana yahoze arongoye inama nako yahoze ari umushikiranganje w'uburimyi akaba asanzwe anakurikiranira hafi ibijanye n'ico gitegwa abivuze inyuma yaho abarimyi b'ipampa mu kiyaya Cimbo mu makomine ya Bukinanyana hamwe na Cibitoke bidogeye ko ishirahamwe Kojerko gitaho ico gitegwa c'ipampa ritabagurira umwimbu bimbuye. Kuvyerekeye ibiciro bihabwa abarimyi b'ipampa amafaranga rero ahabwa abanyagihugu tugereranije mu mafaranga y'agaciro kuva kera gushika ubu wasanga ari abuja hagati y'idolari ubusa n'ibice 10 kuduga gushika idolari ubusa n'ibice 33 no kuvuga cyo bita mu gifaransa ama cents 11 gushika ku ma cents 33 y'amadolari niko biharugwa. Vyumvikane rero yuko nk'ubu abarimyi bariko baravuga bati turonka ku kiro amafaranga 1000 y'amarundi. Ayo rero uyahinduye mu madolari usanga ari make cyane gose, ariko kera urumva bararonka n'udusense 33 ubu nibaza ko bari munsi cyane. Uravye aho idolari urigeze muri kino gihugu usanga ayo mafaranga 1000 ari makeyi cyane gose. Rero bajya barundi ntibarira busema bajya abanyagihugu mugarumva hari ibibazo rero bidatorewe inyishu ntibishobora gukunda rero yuko abanyagihugu bazoteba ngo baronke igiciro ciza. Hajya bavuga bati leta niduha amahera 2000 yakura he kuko iyo yakuye mu mwimbu mu gihe umwimbu rero ari mutoyi nakojere ko icibura hikura amafaranga kugira ngo ishobore guha abanyagihugu agaciro keza. Byo umunyagihugu ntazosubira kwidoga nuko muri ico gisata no mu bindi ayo matongo abakingiwe hanyuma hakarimwa neza hagasubira kuboneka umwimbu uhagije. Leta yokora ibishoboka vyose ishireho ivyangombwa bikenegwa kugira ngo abantu bafise imitahe ikomakomeye b'abanyamahanga nabo hagati mu gihugu bashobore kuzana imitahe amafaranga gaha mu Burundi mu gisata c'ipampa ko teko tavuga gisata c'ipampa naco kirakeneye amafaranga menshi kugira kinagurwa kandi gisata mwe nico barashoshamwe amafaranga kuko bagira bati ipampa ni ikintu gikomeye cyane gose bagira bati ahadusizemo imitahe turashobora no kwikorera amayizine yacu dukora impuzu dushaka. Amakuru tuwateguriye arabandanya muri ico gisata nyene cy'uburimyi ishirahamwe Paxem rihamagarira abarundi guhindura ingendo risaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ihemba kubarimyi b'ikawa ritangure. Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe afatira kukuba mu myaka iheze ngo ihemba rya mbere ryahora ritangura mu kwezi kwa gatanu maze rikarangirana n'ukwezi k'umunani ariko ngo gushika ubu abarimyi b'ikawa bakaba batararonswa agahembo kabo. Uwarongoye Paxem akabona ko hakwiye kuba ugukorana kw'inzego kugira ngo habe urwego rumwe rujejwe gukurikiranira hafi ivyico gitegwa c'ikawa.
uno munsi nta murimyi w'ikawa araronka ifaranga na rimwe, kandi muri iki gihe hari ubukene mu gihugu budasanzwe nta numwe atabizi. Himirije no kuba itangura ry'amashuri, koresho abavyeyi bategeza kugurira abana kugira basubire ku mashuri, kandi muzi yuko ihemba rya mbere ryahora ritangura mu kwezi kwa gatanu n'imyaka mu kwa gatanu, mbere mu mategeko gushika itariki 31 z'ukumunani amahemba yose ategeza kuba yaraye. Turasavye ko leta yogerageza uko ishobora kose ikemba rigatangura vuba, kuko biriko birafata iyindi ntumbere. Imyiderugo ni myinshi, abanyagihugu baramerewe nabi. Ikigira kabiri, leta iravuga ibijanye ngo no gushira urutonde mu buhinga bwa none bw'abarimyi b'ikawa n'ibitabo by'ikawa muri ngo bita ngo digitalization. Ibyo ntawe vyase ni vyiza, mugabo ntibishobora guca biza bikamaza umwanya umwana gutyo, kuko ubwo buhinga bwa none ntushobora kubuvuga mu gihe umunyagihugu ari karamererwa nabi. Ikindi kintu tubona kibuka twibera ni izi nzego nyinshi ziri usanga ziri mu gisata kimwe, ugasanga ntiziriko zikora zihuza. Uzokuma ngo hariho odeka imbera nk'ikawa ukamenya ikora nayo yoshora ikawa ikongera ikamenya ngo niyo yokontorera igisata c'ikawa. Hakaba ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, hakaba ngo bari mu biro vy'umukuru w'igihugu, abo bose bagafata ingingo kwabo ukabona yuko gukorera hamwe cyaje kumva ibintu kumwe bitariko biragenda neza. Nibaza ko hategeza gukorana kw'inzego, hakaba urwego rumwe cyane ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bugasubira bukaronka ikibanza gikwiye mu gukurikirana iby'ikawa, hanyuma gukorana hagati ya leta abarimyi n'abakora bw'ikawa, ico gisata c'abikorera utwabo bigasubira bigakorana. Ni mu gihe rero mu mpera z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka abarimyi bo mu Kayanza bari bidoze ko agahembo kabo katevye. Uruganda rw'amakuru rw'isanganiro rukaba rwagerageje kurondera umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe guteza imbere igitegwa c'ikawa, ariko Oscar Uwikunda akaba ataco yashimye kubivuga ko. Umugambi w'imyaka 4 wo gushigikira amashirahamwe mato akorera mu Burundi mu bijanye no guhanahana ibidandazwa mu karere watangujwe kuri uyu wa gatatu. Nibishikirizwa n'ubujejwe imigambi mu nama mpuzamakungu yishinze guteza imbere urudandaza Senisede mu mpfunyapfunyo. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ubudandaji amenyesha ko leta y'u Burundi yiyemeje gushigikira ibikorwa by'uwo mugambi, eka mbere no gukurikirana ishigwa mu ngiro ryawo. Onera Muco hatangujwe ku mugaragaro kuri igerekerezo rya 27 ukwezi k'umunani umwaka wa 2025 mu mugambi uzomara imyaka 4 utegekanya gushigikira amashiramwe mato akora mu Burundi kubijanye no guhanahana ibidandazwa mu karere. Ujejwe imigambi umugwi w'ishamwe mpuzamakungu ONU witaho iterambere n'ubudandaji yamenyesheje ko kwinjiza Burundi na cane abikorera utwabo ko ku mugabane wa Afrika nka ZLECAf ko birimwo uturusho dutandukanye. Asigura ko harimwo kugabanya kuriha amakori ku bidandazwa bisohotse canke byinjiye mu gihugu, korohereza kuronka amasoko n'uburyo bwo gutunganya imigambi. Ibyo byotuma Burundi bwinjira neza muri uwo mugambi wo guhanahana urudandazwa mu karere, bigateza imbere amashira hamwe n'amahinguriro. Yongera amenyesha ko uwo mugambi uraba hanini imigambi ijanye no gushora icayi n'ikawa hamwe no guhingura ibitegwa. Imwe mu ntumbero y'uwo mugambi no guteza imbere ubumenyi n'ubushobozi bw'igihugu mu gutegura no gushira mu ngiro imigambi ijanye no kuronka uburyo bwo gukoresha neza amafaranga no kongereza umwimbu. Abari bitavye inama berekanye amakenga kuvyerekeye ko uwo mugambi uzoshobora gutera imbere. Umunyamabanga mukuru w'ishira hamwe rihurikiyemwo abagwizatunga CFCIB mu Burundi Denis Nshimirimana yagarutse ku ntambamye zijanye no kuronka uburyo bwo kwiteza imbere hamwe no kuronka amasoko. Umwigisha wa kaminuza Diomed Manirakiza akaba n'umwe yatanze cigwa we yagarutse ku ntambamye zijanye no kuronka amafaranga y'agaciro hamwe n'ubukene bw'igitoro.
umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ubudandaji yamenyesheje ko leta y'u Burundi yiyemeje gushigikira ibikorwa by'uwo mugambi hamwe no gukurikirana ishigwa mu ngiro ryawo. Akaba yahamagariye abakorera muri ico gisata gushira inguvu hamwe kugira uwo mugambi uzoje mu ngiro. Ibihugu birabwa n'uwo mugambi n'u Burundi, Benin, Cap-Vert, République Centrafricaine, Togo hamwe n'igihugu ca Uganda. Onera muco urakenuye abashakashatsi mu bijanye n'ibiti bibana n'indimo bakorana n'ikigo c'ubushakashatsi Izabu bariko bategura urutonde rw'ibiti bitakiboneka mu Burundi vyofasha inzuki kuronka aho zikura ivyo zihinguramwo ubuki. Melchior Ntware umwe muri abo bashakashatsi asigura ko bariko biyumvira uko ivyo biti vyogwizwa kugira bifasha abavumbi kugwiza umwimbo w'ubuki. Turiko rero dufatanije abavumbi babizobereyemwo kugira ngo tumenye n'ivyahe biti inzuki zikunda kudahako. Hanyuma nitwamara kubimenya nk'abahinga dukora mu bushakashatsi duce twiga ingene ivyo biti vyoshobora kugwizwa. Tumaze kumenya ingene bishobora kugwizwa, hama turategura tuzoshiraho icegeranyo aho twereka abavumbi ingene buri igiti cose coshobora guterwa mu ndimiro, haba mu ndimiro ahariho hose kugira ngo inzuki zironke aho zikura ivyo zikoresha kugira ngo duhe ubuki bwiza. Tuzobibigisha rero tumaze kuko twashoboye gutora ibiti bitari bike dufatiye ku burere butandukanye, aho usanga hari ibiti bikunda cane mu birere vy'imbo, mu birere cyangwa ugasanga bikunda mu birere mu misozi ihanamye. Bivanye rero naho umuntu aherereye hariho urutonde rw'ibiti harimo kama n'ivyo hanze bishobora kugufasha kugira ngo abavumbi babitere hirya no hino, imisozi yongere yambare kugira ngo turonke umwimbo w'ubuki ugwiriye mugabo mwiza, kuko ibidukikije tuzatwongeye kubikingira vyongeye kuba neza. Hano duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, mwakoze kuba mwayakurikiye mugwe muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.